Ibihe vyiza nivyo ndabipfurije mwe banywanyi bakunzi bacu mubandanya mudukurikirana muherereye irya nino mu ngo ya kure, mwese mudukurikirana muherereye ku mugabane w'abanyamerika, bari hirya no hino ku mugabane w'abanyaburaya, ku mugabane wa Aziya, abari ngaho ku mugabane wa Afurika mu bihugu bitandukanye, Zambia, Kenya, Uganda, muri Afrique du Sud, mwese mudukurikira muherereye mu buseruko no mu bumanuko, muri Tanzania, mu buraruko mu Rwanda, mu burengero muri Congo, abari ngaha mu gihugu cacu Burundi, intara, amakomine, imitumba, ubucimbira, imisozi bigiye bitandukanye, bivanye naho buri umwe wese adukurikirana aherereye, mwese ndabahaye kaze. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa, fyonda sabone, hama uraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri, amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzova uherereye hose kw'isi. Amakuru agezweko ariko aravugwa ngaha mu gihugu cacu Burundi, reka tubabwire ku njyane ziriko ziravugwa hagati y'umukuru w'igihugu na Colonel Reveriyano Ndikuriyo atwaye umugambwe wa CNDD FDD. Mu makuru duhejeje gutohoza ivyavuye mu mubonano ukomeye cane, mu mubonano aho umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ariko aragenda ahamagaza abantu bakomeye mu butegetsi bwa Gitega, akabahamagaza muri Ntare Rushatsi. Kuri ubu ngubu rero amakuru dukura muri bamwe mu bakora mu biro vy'umukuru w'igihugu, cane cane abakorayo bajejwe iperereza, nibo baduha aya makuru, kuko ayo makuru atahandi ushobora kuyasanga, bivanye nuko ibimenyesha amakuru bitemera kuyashira ahabona, cane cane ibimenyesha amakuru bikorana n'ubutegetsi bwa Gitega, hari amakuru bitemerewe canke bitarekuriwe gutangaza. Izo nkuru barabandanya kuzinyegeza, nta nubwo bashaka kuzikorako amatohoza ngo bazitangarize abenegihugu. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ariko arahamagara abantu batandukanye, yahamagaye Generali Prime Niyongabo, nawe tukazobabwira ivyo boba baravuganye n'ivyo yamusavye. Yahamagaye Agathon Rwasa, twarababwiye ivyo yaciye amusaba kugira ngo amatora azogende neza. Kuri ubu ngubu yasubiye guhamagara Colonel Reveriyano Ndikuriyo, amuhamagaye ubugira gatatu mu mubonano w'ibanga ubera ngaho muri Ntare Rushatsi, ku kirimba c'umukuru w'igihugu cacu c'Uburundi Evariste Ndayishimiye. Kuri ubu ubwa mbere yoba yaramuhamagaye baganira ku vy'amatora yimirije mu mwaka uza, mu matora y'umwaka w'2025, kandi yasubiye kumuhamagara amubaza ukungene abagumyabanga bariko barakira urugamba canke amahiganwa bagiye kujamwo muri aya matora yo mu mwaka w'2025. Ivyo ni bimwe mu vyo yamuhamagaye amubaza. Ikindi none twashoboye gutahura no kuronkera amakuru, nuko Ndayishimiye yahamagaye Colonel Reveriyano Ndikuriyo amusaba ibintu bitatu bikomeye cane. Ica mbere yamusavye ni ukwirinda indyane ariko arashira mu bagumyabanga, guhagarika izo njyane nyine. Colonel Reveriyano Ndikuriyo bivugwa ko ari we ariko arazishira mu bagumyabanga, cane cane mwabo mu kagwi k'abajenero, mbere no mu kagwi k'abagize inama y'inararibonye, abagabo b'ibicocoro, abagabo bakomakomeye cane ngaha mu mugambwe CNDD FDD. Rero ngo umukuru w'igihugu yaravye ibiriko biragenda biba ngaho mu mugambwe CNDD FDD, aho hacitsemwo imigwi ibiri, umugwi ushigikiye Colonel Reveriyano Ndikuriyo n'umugwi ushigikiye umukuru w'igihugu cacu c'Uburundi Evariste Ndayishimiye. Umukuru w'igihugu rero Evariste Ndayishimiye akaba yararavye akabona ko ibintu bishobora kunyuka muri
uyu mugambwe CNDD-FDD aca ahamagara uwuramutswa SG w'umugambwe CNDD-FDD, uyu ni Colonel Reveriyano Ndikuriyo, yamusavye ko yohagarika injyane abo bose bamuja inyuma, abo bose biboneka ko bakurikiye nyene uruhande rwa Colonel Reveriyano Ndikuriyo, kagomba kubategeka, kagomba kubasaba bakaja inyuma y'umukuru w'igihugu atavyo gucikamwo ibice kugira ngo bibabone ingufu, ngo kuko mu gihe badashigikiye umukuru w'igihugu Evaristo Ndayishimiye ibintu bizohava biba bibi cane. Umukuru w'igihugu rero Ndayishimiye akaba arico kintu c'ibanga yoba yahasavye Colonel Reveriyano Ndikuriyo guhagarika izo njyane ziriko zirabahuza, injyane ziriko ziracamwo umugambwe imigwi ibiri, ngo mu gihe abategetsi abo hejuru mu mugambwe CNDD-FDD bahejeje gusambuka bagacikamwo ibice bibiri, ngo ico gihe bizohava bitera ingorane. Izo ngorane atazindi nuko bizohava n'abagumyabanga kuva ku mukuru kugeza canke gushika ku mutoyi nabo bazovamo imigwi ibiri, ngo kandi ico gihe imbaraga zizoba zatatanye, zizoba zahavuye zitatana umugambwe usambuke, ngo kandi bafise umugambwe ukomeye n'iyindi migambwe ishobora kuzokwishira hamwe kugira ngo igwanye umugambwe uri ku butegetsi ariwo mugambwe wa CNDD-FDD. Ndayishimiye rero muri uyo mubonano yaganiriye na Reveriyano Ndikuriyo amusaba ko nyine yohinduka, agasaba bamwe mu bamuvuyeko kugaruka inyuma ya Ndayishimiye. Reveriyano Ndikuriyo we akabavamwo akabereka ko atazindi nyungu aharanira canke arondera zitari ugushigikira umukuru w'igihugu no kubaka umugambwe wa CNDD-FDD, mu gihe yobandanya muri ako kagwi biboneka ko kamuri inyuma katipfuza umukuru w'igihugu Evaristo Ndayishimiye, ico gihe bizohava bitera ingorane zikomakomeye cane. Izo ngorane zikaba zatuma mu migambwe igiye kuzokwishira hamwe mu matora yohiganwa nabo ikabatsinda, nk'uko umukuru w'igihugu Evaristo Ndayishimiye abandanya kugenda abishikiriza. Colonel Reveriyano Ndikuriyo mu makuru twaboronse yemeye ko agiye guhindura ivyo vyose, akaba inyuma y'umukuru w'igihugu Evaristo Ndayishimiye nk'uko yamusavye ubwo bufasha, nk'uko yamusavye kumufasha no kumuba inyuma mu gihe ari kuri buno butegetsi, ngo mu gihe boramuka bamutereranye ingoma canke ubutegetsi bwa CNDD-FDD bivanye ko aribwo bwafashe ubutegetsi, vyohava bigaragara nabi cane ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi. Bakaba basaba ko rero Colonel Reveriyano Ndikuriyo yohava agabishwa akava muri ivyo yarimo gukora, akava mu vyo yashakaga kurondera, kuko ngo biba biboneka ko Colonel Reveriyano Ndikuriyo nawe yipfuza ikibanza c'umukuru w'igihugu cacu c'Uburundi Evaristo Ndayishimiye. Ni mu gihe Evaristo Ndayishimiye nawe avuga ko imyaka yatorewe kuzotwara igihugu itari yahera, kandi biboneka ko umukuru w'igihugu Evaristo Ndayishimiye nawe ukungene akunda ubutegetsi ntazohava yemera ko atwara manda imwe canke ikiringo kimwe gusa ari ku butegetsi, azokwama arondera ko aronka ikindi kiringo kigira kabiri vyibuze.
kugira ngo amakuru mwene nk'aya aza gushikira wafyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa wafyonda sabone hama ugaca uca ngaha iburyo ugafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri amakuru ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bikazoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi mwe mwahejeje gufyonda subscribe kandi tukaba tubakengurukira cane muri abo kubahwa amakuru yacu nagagaruka nagahwane.